muvyeyi wanje jewe narabigusiguriye nararozwe ubu ndi nk'igikoresho maze kuba igikoresho ubu umenga ndi ikijuju aho nashikiye ku kazi meze nabi ndakubitwa n'abana ba mabuja arorera abana ntabavuze ndatotejwe ikintu cose gipfuye simpembwa ndakubitwa ndarara ubusa narahishiye meze nabi rero nk'umuvyeyi singira gicira singira kimira singira ubutabazi nabuze umuntu antabariza ndakwinginze bibagira amakosa yose nakoze utelefone papa dose kuri direct mubwira ati mpizo mpapuro wamusinyiyeko kugira agende hamunjane ku kigo camusafirishije hama musabire ubutabazi kumbura Imana izobahezagira muvyeyi wanje papa ukuri ndagufukamiye bibagira amakosa yose nakoze musabire ubutabazi uzobukoze ntaracikanira mwa kino gihugu ndagwaye cane ndaremvye raba ngene nsigaye meze amafyigo arandya sinunama singira gute narababwiye bamvutse ubutumwa si ubwa mbere nabwumvise ariko hariho ubundi butumwa bwabukurikiye bwambuza gutangaza bino bintu ngo bashaka bibe mw'ibanga reka ndabumvishe iyindi audio n'ukuntu uyu muntu mubona amerewe nabi je nshangaruka ndababwira ibintu bikurikira ku ngorane ku gutabaza k'uyu muntu narishimye kubamenyesha kugira ngo ninapfa ndagwaye cane ndaremvye ntibatungure amafyigo arandya sinunama singira gute narababwiye bamvutse barase kumvuza ndabibwirwa ndasafirishije mu Burundi nta bufasha yigeze ampa umwanya n'umwanya murashobora kumva napfuye ego amasaha amaheza kiwe cane uwiteka bazigame narishimye kubamenyesha kugira ngo ninapfa ntibize bibatungure murumva yuko yaramaze kwiyakira igisigaye gusa nawe arazi yuko arindiriye gupfa ibi ni ibintu bibabaje cane mundinde uyu yitwa niyo gushima Claudine ubwa mbere barampaye ubutumwa bwiwe baca bambwira ngo ashaka ngo bibe mwibanga ngo umuntu ngamutabarize mwibanga ngo ntibimenyekane niyo mpamvu nababwiye ko nza kubabwira ikintu ngaha n'uyu munsi abashoboye kunca inbox kuko si wewe ntanciye inbox bambwira ngo bibe mwibanga ejo narakoze inkuru ndababwira mw'abantu mudashoboye kwitabariza mwebwe nta muntu azobatabariza umuntu aragwaye ngo wari mu gupfa umugabo ngo ntashaka ko ibintu vyiwe bija hejuru akarinda akagira ahantu aremba none kuvuga ivyiwawe kugwaye kufashwe nabi nikosa erega abarundi kazi muri Arabia Saudite nico gituma mwebwe mupfa ku bwishi murarenganwa mukanuma mugatekereza mutekereza kubera iki uragwaye umiriwe nabi kubera iki mutabivuga ifu ko muvuga ko mugwaye babarenganya sabinjya timba nama nakoze ibiganiro ngankazana abantu bakababwira ukuntu bigenda iyo urendegeye iyo baretse bakarendegera kugutoteza kukwimingya kugukubita avuze ngo abana bawe nabo baramukubita urumva yarahageze baramukubita aratekereza baramukubita arahaguma baramukubita n'uyu munsi baracyamukubita ageze n'ahantu ashobora gupfa hano ndashobora kuvuga ko yagize ubujuju n'ukuri kandi mumbabarire kuko umwana agukubise niyo utomukubita urabangura ukuboko nawe ukamubwira umukubite ukamukanga ubigize kabiri gatatu ntasubira none wararendegeye
abarundi ku busanzwe turatekereza, rero ageze ahantu atabaza, yarituye. Ikindi kintu gikomeye, yararondeye ofisi yiwe arayibwira ingorane afise, nta na kimwe bamufashije. Bantu b'Imana, ntawogira icyangombwa cyiwe ko numvise ariko arabisaba, uwogira pasiporo yiwe yo iduha tukayihereza ababijejwe bakamutabara. Umwana w'u Burundi ntabwe mu gahinga. Please, nimba utanze amajwi nk'aya, nimba utanze ifoto nk'iyi, rungikana na pasiporo yawe, nk'ayo bizanana tuba twabihaye ababijejwe, tuba twamenye ubundi kuntu tubigenza. Mugabo numva nk'ubu nta vyangombwa vy'afise, gusa yitwa aya mazina babwiye niyo gushima Claudine, ariko mugabo murumva ko n'ubundi vyangombwa bitabikwiye. None agence zibarungika, ntayo nzi agence yamurungitse, ariko ibaze ko yayituye akayibwira ingorane ifise, ntaco bamufashije. Sinzi ko mwavyumvise ngene bivuga ngaha, nubwo avuga buke buke kubera amerewe nabi, ariko ngaha waje ndarevye abanyene nsigaye meze biraboneka. amafyigo arandya sinunama sigira gute, narababwiye bamvutse barase kumvuza, ndabibwirwa ndasafirishije mu Burundi nta bufasha yigeze ampa. Umwanya n'umwanya murashobora kumva napfuye. Ego amasaha amahetse akiwe cane, Uwiteka bazigame. Narishimye kubamenyesha kugira ngo ninapfa nibize bibatungure. Ariko araraga ngo shimye kubivuga kugira ngo niyapfa ntibize bibatungure. Mu by'ukuri murabona ko ameze nabi, namwe murabibona vile mukono sigaye ameze, murabibona ngene mu gatuntu ameze, n'amagufa ari hejuru, mu maso murabibona ko yaserutse, ngira n'imishatsi hafi yo kumyoka. Abarabuje sinzi ikintu bavamo vraiment. Umuntu uri yomenye amakuru yiwe akwiye canke zo kuntu twamushikira, iyo twandikira inbox. Ikindi kintu kintangaza ni nk'umuntu aba ari muri Arabia mu by'ukuri akaba adafise nimero zanje ko ngo nyandikire, nagerageje kuraba mu butumwa ndabucamwo nyaruka kugira ndabe ko nomubona, ariko ubu ntigeze nyandikira. Kandi tuba twaramaze kumutabariza nk'uko tubikorera n'abandi barundi kazi muri Arabia Saudite, cyane cyane abarundi kazi. Nimutigwanira nta muntu azobagwanira. Aba bantu n'ibikoko, kubatinya ni intsinzi ikomeye kuri bo. Nta muntu twobwira ngo aza kubita umwana w'umwarabu, oya ntuzi umukubite kubera ko umukubise ntivyo kugwa neza. Mugabo aje kugukubita uramukanga ukamuha kugira umukubite. Hano twaragize ikiganiro n'abarundi kazi bari muri Arabia benshi, baratubwira ukuntu bitwara n'ukuntu bagiye nabo bahagarara imbere yabaye naboje bagomba kubakubita. Arabanguruka bangura, niyo tumukoza kw'intoke byibuza akabona ati bwa wundi nabashaka guhaye ko uratekereje neje ragaruka ntijya yejo. Bisaba rero ko duhagarara makini tugaca ubwenge kandi cyane, nicyo kintu gikenewe cyane gose. Natwe ibyo batugirira mu ntango nyine ukihashika ugaca uvyanka, nimba guhaye inge basigaje zanke mu ntango, baca telefona mu minsi 2-3 kuri office tiyase kujya aho muca muvugana ati je bampaye ibyo basigaje, niyo mpamvu nase kubijya, baca kuhinge nziza. Ariko hari umuntu ashika kuri office no apana muri kontra agatangira kuhinge basigaje, uzorinda uhava batobanga basigaza baguhutugufa canke imwe batobanza ari vyujya. Iyi ni ngorane y'abantu bankurikira bose baravyumvise ko uko wigize imbere y'umwarabu ni kuba. Je nko kumva n'ukuri yarakubiswe kuva gihashika akamara umwaka urenga aguma kubitwa n'ukuri. Je mu mbabarire mvuga ko ari ubujuju, uwo ntibishoboka. Aravyuka mu gitondo akiterera mwibarabara, uravyuka ugiye gutakisa zibara canke niwe tugiye gutakisa zibara ukaregera usohotse ugaca umwiruka inyuma ugaca wiruka mwibarabara. Abarabo ntibakwirukako, akwirutse kuguma wiruka nta gukubitira mwibarabara kirazira, ukihereza ibarabara. Hari uraho
ryari rimeze nk'uku mu minsi heze ihereje barabara rigira no kuri office ntiyacaronka inzu nziza ubu yambwiye ati ahantu ndi nyambari mwijuru niba atampinduka nyambari mwijuru nuko yambwiye vraiment nuko bimeze rero nta mpamvu yo guma muri kontra bagucurika bagukubita bagufata nabi iruka canke sara musarane nta bindi ndasubiyemo kuvuga yuko agence zirongika abantu zamura bitaho mumenye ko ari abana banyu mumenye ko abarundi kuko nk'uyu ashobora gupfa hakazohomba abana biwe hakazahomba n'umugabo wiwe murumva ikasaba vyangombwa na vyangombwa ntarabironka kugira ngo abantu bamutabarize barabiko yotaha mu Burundi nukuri womenye bakuru menshi ance inbox kwinkuru nukuri je ndababaye vraiment nababaye cyane kandi su gusa yimpaye n'abandi bayimpaye iyi nkuru ariko mugabo bose icyo batanye bambwira ngo urumva ngo nibanga ngo ntashaka ko ivyo ngo bije hanze niko batanye baza barambwira negasha umuntu utabaje ahabwira ngo ivyo nshaka kuja hanze kweri wocu bigira gute birabaje cyane gose reka mfashe ubundi muntu mbona ngari karahamagara reka ngize ngaha murakoze cyane ubugira amakuru andondere WhatsApp yandi murayizi ni please 358 46 58 314 canke guteranya amajana 358 46 58 amajana 314 ugira amakuru akwiye ace ampamagara ngaha hanyuma duheze tuganire murakoze gose.